Jewe nitwa Selema Silento aka Califat. Sanzwe uri umuririmbi Wapi? Ya kenshi bakunda kuvuga ngo abaririmbyi bagira gutya mu kwivuga. I feel myself, I feel my life say. I know more. Yaba intwa Wizi, the field boy Munyama. Ndabaramukije abakunzi ba Sanistars TV, mbega ndababaze mwiriwe amahoro. Jewe ndashima buhoro buhoro, fasha akanya kugira tube turi yagira, fasha akanya kugira tube turi rapira waravu. Yep ndaramukije kwanza abantu nk'abafanzi ba Sanistars. Ko bisanzwe benshi baranzi ni DJ Solite, DJ de Capital Politique. Yes, reka ndagushimire wowe wese umaze gufyonda kuri subscribe canke s'abone, wongera twandikira commentaire zitandukanye. Murabona ko turi muri Capital Politique mu gisagara hagati, gahunda ni yindi nyene ya Sanistars Quiz. Ndabizi ko muza gutwenga ariko ntimwibagire ko no kwiga birimo. Kuri microphone muri kumwe na Pro, behind the camera muri kumwe na Dimitri. Nibaze ko biza kugenda neza cyane kandi baza ku mwanya n'umwanya ko tuba turi kumwe. Nongera ndabashimira mwebwe mwese mugenda mudufata mugongo, mwongera mutwandikira commentaire ni gute twobandanya tuba ryohera muri Sanistars Quiz. Crocodile hamwe n'ingona ni cyahe gikoko muri ivyo bibiri gikaze gusumba ikindi? Mbona numva ko byose ari cyo kimwe. Ko kimwe aho turancanganya gusa. Nakubaje ati crocodile hamwe n'ingona ni cyahe gikoko gikaze gusumba ikindi? Ni gikoko kimwe plus. Ndakubaze nk'abandi. Nta na kimwe kubera indi tayari gusa ntumbaze byinshi ntavyo nzi kwishura ari byose nkabigoye. Ya crocodile hamwe n'ingona ni cyahe gikoko gikaze gusumba ikindi muri ivyo bibiri? Byose nico kimwe wangu. Crocodile ingona nico kimwe byose kweli. Crocodile hamwe n'ingona ni cyahe gikoko gikaze gusumba ikindi? Crocodile n'ingona ibyo bintu ni bimwe. Ni cyahe giharuro gifise agaciro gusa iyo ugishize inyuma y'ikindi? Numva cyongora kwishura je ibiharuro byose ndabifata nkuko ari ibiharuro. Je ibiharuro byose ndabifata nkuko ari ibiharuro. Mbwira igiharuro kigira agaciro iyo kiri inyuma y'ikindi gusa ari cyo nyene kidafise agaciro. Igiharuro kigira agaciro iyo ari kimeze gute? Ya mbwira igiharuro gifise agaciro kiri inyuma y'ikindi ariko ari cyo nyene kitagira agaciro. Ya novuga ko ari ubusa. Ni cyahe giharuro kigira agaciro ugishize inyuma y'ikindi kiri cyo nyene atagaciro kigira? Subusa. Nubusa? Wewe sava. Woshobora kumbwira igiharuro gifise agaciro kigiye inyuma y'ikindi ariko ari cyo nyene? Ariko bro ntaraguciramwo ko ibaye surprise urabona ko musanze ku mirimo sinzi rero. Reka dukore basi. Nta kibazo narimvuze ati woshobora kumbwira igiharuro kigira agaciro iyo kiba kiri inyuma y'ikindi ariko ari cyo nyene kitegera gigira agaciro. Icyo giharuro ntacyo nomenya vraiment. Ama connection yari mikashi na connection ya eco cash ni yahe connection ikorohera cyane iyo uri kura chattinga n'abagenzi? Kwanza connection yari mikashi na eco cash nico kimwe. Je wanje nico kimwe kora n'umuhora umwe. Connection yari mikashi na connection eco cash ni yahe connection ikorohera gukoresha mu gihe uri kura chattinga n'abajama ba? Man, rimikashi si connection wangu. Rimikashi barungi kamera ku telefone ikagenda gusa. Si connection sibyo. Abrarudi na Brasserie ni yihe shira hamwe iri mu gihugu cy'u Burundi? Novuga yuko byose ari bimwe.
Braludi na Brasserie ni bimwe. ni bimwe ya Ni cyane yaheshira hamwe iri mu gihugu cy'u Burundi. iyahishira hamwe Muri izo zibiri Braludi na Brasserie. zose ziri mu Burundi Ya ikindi kari imwe ayambwira Braludi na Brasserie. Yeah. Ni yaheshira hamwe ikorera mu gihugu cy'u Burundi. iryo nishira hamwe rimwe rikorera mu Burundi. Yes mbwira abanyeshuri ubu mu kwiga bakoresha amakaye. Kera amakaye ataraza bakoresha iki? kera novuga amakaye ataraza novuga yuko ico kibazo kwe numva muno mwanya kwe icogora Cyanda gusubiriremo. Ndagusubiriremo. nagitahuye ariko ni kibazo mbona menga cyo gufata umwanya kugenda ciyumvire Yeah. ubu nyene ariko ndabona yuko ntari capable kucishura yep nko bisanzwe ni Sanistars TV washaka kuja kuri channel ya YouTube ukandika Sanistars ukagenda ugize subscribe na share Reka tugushimire cyane Solange. thank you bro Sanistars.